Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio RPA hejuru y'abanyagihugu turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2026 mu kakaro mu mwaka wa 2026 kaze mukurikire amakuru twabateguriye ndahera kuri bikuru ashimikiye ko abavyeyi abajejwe intwaro n'umutekano bahamagarirwa kureka gufata minenerwe no gushira mu kaga ubuzima bw'abana mu gushingura kure ikintu cyose coshobora guhitana abana canke kikabangamira ubuzima bwabo bishikirizwa n'ishirahamwe Sojepaye nyuma y'urupfu rw'abana babiri bavuka nabo muri komine Rutana bahitanywe na grenade. Amezi abiri agiye kurangira abanyagihugu bo mu makaritiye atandukanye y'igisagara ca Muyinga turi mu ntara ya Buhumuza bataronka amazi meza y'ishirahamwe Regidezo. Abo banyagihugu bafise amakenga ko bashobora kwandura indwara ziva kw'isuku rike. Ishirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaguru riragandaye kuva kuri uyu wa gatandatu inyuma y'urupfu rw'umwigisha akaba n'umumenyereza muri urwo rukino yagiye arakorera mu migwi nserukirabihugu itandukanye. Abari bamuzi bavuga ko ari uruhombo rukomeye kuba igihugu kibuze umuntu nk'uwo. Kwari guca ku masonga mu kanya tuja mw'idonido y'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire duhere mu yavugwa mu by'umutekano narimejeje kubibabwira mu ntangamarara urupfu ruherutse guhitana abana babiri bahitanywe n'igisasu ntezwa ntoki ku mutumba Gifunzo komine Rutana intara ya Burunga rushobora kuba rwatewe no gusamara kw'abavyeyi hamwe no kwirengagiza amategeko. Ivyo bishikirizwa na David Ninganza umwe mu baharanira agateka k'abana akaba n'umwe mu ndongozi z'ishirahamwe Sojepaye Burundi riharanira ikingirwa ry'agateka k'umwana. Ninganza asigura ko bitumvikana ingene ibirwanisho bibikwa mu ngo mu gihe igihugu kitari mu ntambara. Umvirize David Ninganza. Dufatiye ku bintu vyabaye mu Rutana ku rupfu rw'aba bana birababaje cane kuko kenshi na kenshi mu gihe nk'iki nta muntu aheza ngo aronke ico avuga mu gihe abana bishwe na grenade kumbure kubera gusamara ku muvyeyi yayitahanye muhira kandi kizere kaziririzwa ko ibigwanisho bisohoka aho twita muri magaze d'armement biragaragara ko ari negligence ari gusamara kurengeje n'ukwibagiza amategeko kuko vy'ukuri ibigwanisho bibikwa mu nzu yabigenewe. Rero mu gihe umwana adakingiwe ari muhira canke mu kibano ni ngombwa ko tubimenyesha umukuru w'umutumba, ni ngombwa ko tubimenyesha igipolisi kibijejwe, ni ngombwa ko tubimenyesha abajejwe gukingira ubuzima bw'abana les organisations de la protection de l'enfant. Ariko guhoranaho nivyo twita complicité, uba wifatikanije nabo muri ico caha. David Ninganza asaba kandi indongozi za gisirikare n'igipolisi kwibutsa abo barongoye gukurikiza amategeko agenga akazi kabo kugira bakingire imiryango n'abana ingaruka ziterwa no kubika canke gutahana ibigwanisho mu mihana. Dusubire dutege yompi David Ninganza n'icegera c'umukuru wa Sojepaye Burundi. Ivyabaye mu Rutana rero ego birababaje nagahomera bunwa, ariko nibitwibutsa ko hashobora kuba hari umwe n'uyundi badohotse kwibanga, hashobora kuba hari umwe n'uwundi bisamaza kuca amategeko avuga kubijanye n'umutekano w'abantu, kubijanye n'ibigwanisho. Aha rero casaba kandi abategetsi bajejwe bacungira umutekano ko hoba ibikorwa vyo kubibutsa mbega amategeko y'akazi avuga iki, kandi tugakorana twese abanyagihugu bene gihugu abajejwe umutekano abajejwe ico twita inyabune. Nico kizotuma dushobora ico cyose kubangamira abana tugikura mu nzira kandi tukabivuga tukavyemanga
aha rero mfatiye ku byo mu Rutana nosaba bamwe twita abapsikologe bamwe bize ivy'amagara ajanye no mu mutwe ko bokwegera uyu muryango vy'ukuri kuko n'umuryango uri mu ngorane kugira turinde ntihabe izindi nkurikizi ngo habe uwiyahura habe uwigunga habe ugira akabonge kugira ngo duhagarike bimwe twita les conséquences psychosociales et santé mentale. Ivyo David Ninganza icegera c'urongo yishirahamwe Sojepaye abishikirije inyuma y'urupfu rw'abasore babiri bavukana bahitanywe n'igisasu ntezwa ntoke bakuye mu cumba case abavyara asanzwe ari umupolisi w'igihugu hari ku mutaga wo ku munsi wa kane w'iyindwi turiko turasozera igenekerezo rya 2023 mu Kakaro uyu mwaka wa 2026. Twandanize mu gisata c'intwaro abanyagihugu muri komine Nyabihanga intara ya Gitega bariyamiriza itozwa ku gahato ry'amafaranga rikorwa n'abaserukira umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine amafaranga agenewe inyubakwa izokorerwamwo imanza z'umugambwe CNDD-FDD abo banyagihugu babona ko ari ubusuma hamwe n'agatotezo bariko barakorerwa kuko n'abatari muri iyo mugambwe bategekwa gutanga ayo mafaranga inkuru twateguriwe na Deji Rakoze. Amafaranga ari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 200 vy'amarundi bivanye n'akazi umunyagihugu akora niyo ariko aratangishwa ku gahato n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Nyabihanga intara ya Gitega. Abanyagihugu bakaba babwiwe ko ayo mafaranga azokoreshwa mu kubaka inzu izobigenewe gukorerwamwo imanza z'uwo mugambwe uri ku butegetsi. Hariho umugambi mu mugambwe CNDD-FDD wo kubaka isare izoberamwo imanza c'umugambwe CNDD-FDD ya komine Nyabihanga. Rero haciye hategekwa yuko umunyagihugu wese ategeza gutanga amahera 300 ku muntu abasanzwe nabo ngo bakora ubuzi bwa leta bobo ngo umuntu azoteza gutanga amahera 200 ku muntu muzi n'ubukene basanzwe barimwo abakozi ba leta sinzi ko azohera kugaburira umuryango wiwe kugira yubake isare y'umugambwe CNDD-FDD ya komine. Abo banyagihugu bababazwa nuko iyo ngingo ari ya gahotoro kuko ariyo kubasahura utwabo narijya basanzwe bugarijwe n'ubukene bwinshi. Nukuri n'umukandamizo na gahotoro kiretse ko baja kuyaka n'abatari muri uwo mugambwe n'abari ndani mu mugambwe baridoga yuko bayihawe nk'itegeko batigeze bagishwa inama. Nukuri jeje novuye ko ari ubusuma bukabije noneho ngo nta muntu izokunda yuko ari icabaza badafise mu gitasi cy'uko yarishaye amafaranga. Barabwiye abakuru b'imitumba, barabwira abashefu zone, barabwira abanyumba 10, barabwira n'abahuza yuko batohirahira ngo bazosubire kwakira umuntu atavyerekana igitasi cy'uko yarishe ayo mafaranga yo kubaka iyo sare y'imanza y'umugambwe CNDD-FDD. Abanyagihugu bo muri komine Nyabihanga basaba bashimitse abajejwe intwaro muri iyo komine guhagarika ivyo bikorwa byo gusahura abanyagihugu abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bakarondera ahandi bokura uburyo bwo kubaka inyubakwa z'uwo mugambwe batabanje gukenesha abanyagihugu. Na Deje Irakoze tuvuge amagara y'abantu abakozi ba leta barashima ingingo y'ishirahamwe mitiwere ivuza abakozi ba leta ingingo ijanye no gupima indwara ya kansere hakoreshejwe ikarata y'iryo shirahamwe ariko abo bakozi basaba iryo shirahamwe mitiwere kugira ko rinabavuza iyo ndwara ndetse hakongerwa ko n'izindi ndwara zikomeye mitiwere idasanzwe ivuza abanywanyi bayo kurikire bamwe mu bakozi ba leta. Ni vyiza kubona bariyumviriye ko nizi kanseri bozishiraho kuri mitiweri. Ni vyiza kubona baravyumviriye ko bozipima ariko twe twosaba ko batozipima gusa ahubwo bagiye ko no kuzivura bazivuza. Urashobora gusanga bayigutoye bayitinye ku buntu ugaca usanga n'ubundi umuti wayo urazimvye ukaba ngombwa n'ubundi kuruhira guhitana kandi bari kuriha make mitiweri ikagufasha kuriha. Ikindi naco urashobora gusanga nk'imiti mu bitaro atayihari bakakurungika kuyigurira hanze n'ubundi ukacugura atakarusho kabayemo ugasanga n'ubundi ubuguze bizimvye. Twebwe abakozi ba leta ingingo turayakiriye kandi ni nziza cane ubwo vyiza nije mu ngiro vuba. Turayimbaye cyane twumvise ko ishyirahamwe rya mitiweri rigiye gufasha mu kurihira abantu ibipimo vya kanseri. Ivyo rero tukasaba yuko bitaba ibintu vy'amajambo vyoja mu ngiro mu gihe gito gishoboka. Tukanasaba twari kanseri mw'ibere ku bagore na kanseri ya prostate ku bagabo. Mugabo twe dukora mu bintu vy'amagara y'abantu turasaba dushimitse yuko
na kanseri ikigo yonjamo kuko turabona ko dufite abantu benshi baba bafite kanseri y'ibintu bya hepatite ari usanga kenshi kuda no kubahitana batari bake bagira cirrhose ya foie muga tugasaba ko nivyo bemeye vyo inaruka n'ibintu vy'amajambo muri tsare iruka bavuye ikintu babwira ngo vyo muri hepatite n'iyindi nayo mva ko ingwara biratikiza abantu umuntu azobibara bibonye na kare ingingo ngaha n'inzego zo ngaha mu Burundi zirafatwa canke zikandikwa canke zikavugwa zigaherera mu majambo canke zigaherera mu mpapuro ariko kandi mituweli yategerezwa gufata mu mugongo ivyo bintu vyose yategerezwa gufata mu minwe ivyo bintu vyose bijanye n'amagara y'abanywanyi bayo abakozi bayo bavurwa na mituweli ntiyarirekuriwe kugira ngo umwe ikuranwe amakenga hari nuko mbega izobishira mu ngiro yishyize mu ngiro yoba ari iteka kuri yo hoba n'akarusho kuri abo bantu bipimisha indwara ya kanseri. Abo bari bamwe mu bakozi ba leta baganiriye na radio RPA. Reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma baduhe akaruhuko gato duce tubananya n'amakuru mu Kirundi twabateguriye mu gisata cyo kwiyunguruza hamwe n'imibano. RPA. Abanyagihugu biyunguruza bava muri quartier Mutakura zone Cibitoke bagana hagati mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko uretse amafaranga igihumbi batanga ngo binjire mu modoka rusangi abajejwe kubatondekesha babasaba ayandi mafaranga igihumbi ku ruhande bagasaba abajejwe intwaro kubikurikiranira hafi kuko biri mu bibangamira abiyunguruza. Remindera gakura mwidonido. Abo bafata amabisi bava ku Mutakura baja mu gisagara hagati bamenyesha ko bibagora kwiyunguruza kuko amavu y'igihumbi c'itike usubira gufumbatisha ujejwe kubatondekesha nk'uko isoko ryacu aho ku bituro vy'amabisi yabituyagiye. Aha ku Mutakura haba hariho abahungu batondekesha akacimuhereza amahera igihumbi akaca kwinjira n'ubu n'igihumbi ni kuvuga bibiri aca igihumbi gusa kuri kote ushika kuri kote ucitse kuri kote bona ikibazo kubera amabisi aba ari menshi aja ava mu mpingo zose ucuriye igihumbi ntahereka ngivire mu gutaha ubuhereza igihumbi wa mukokayi n'ikindi gihumbi aho naho nyene ni mu gihe hari amabisi. Kubwo iryo soko ryacu nyene yabandanije avuga ko mbere haza abajejwe umutekano kubatondekesha ariko nabo nyene kugira wurire bisi bagomba kubapfumbatisha nyuma abakokayi baza kubimenya baragumuka nabo bakaza kurondera yabo aho basigaye bakuranwa. Abapolisi bakibimenya barafata bakaca baza ku mabisi tukaca tuza turahereza abapolisi hama rero turaheje abapolisi bakaca batwinjira abakonvoyere baratinda barabibona baragumuka nabo nyene reka barakuranwa hano sigaye n'amaguru bagataha n'amaguru kubera ntibashaka kuronka 5,000 yo kuja ku kazi ngo baronke 5,000 yo gutaha bongera baronke ibihumbi byo kuja muri restaurant wowe mbwangaye. Abo biyunguruza bava muri quartier Mutakura baja mu gisagara hagati bagasaba abajejwe intwaro gukurikiranira hafi ico kibazo kuko bidindiza ingendo zabo. Arakoze Remindera gakura. Tuve mu ntara ya Bujumbura tuje mu ntara ya Buhumuza aho abanyagihugu bo mu gisagara ca Muyinga bidogera ishirahamwe Regidezo ko atacorira akora ngo basubire kuronka amazi meza ni mu gihe bagira bamare amezi abiri mu makaritiye menshi y'ico gisagara atanima ry'amazi babona rikoroka mu mabombo. Abo banyagihugu bagatinya ko indwara zifatiye ku isuku rike zishobora kubashwara. Elvis Niyomwongere arabidushikiriza. Abaganiriye n'uruganda rwa RPA mu banyagihugu baba muri ico gisagara ca Muyinga bavuga ko ikibazo c'amazi meza ya Regidezo hari abayaheruka imvura ikigwa iyo naho agize ngo araza akaza akanya gato naho ni mwijoro abantu baryamye ababishoboye bayateze amashitingi ashikiramwo nkuko tubibwirwa n'uyu munyagihugu. Amazi hariho amabomba aheruka amazi imvura ikigwa ashira mu rushani ayo mabomba aheruka amazi henshi niko bimeze ahandi nahagize ngo araje aza iminota mike canke akaza mwijoro abantu baryamye bidakunda ko abantu bavoma amazi abafise amashitingi bayateze n'amashitingi azagashikiramwo. Kuronka amazi meza rero muri kino gihe bisaba ko ufise amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2,000 n'igihumbi kw'ibidi imwe y'amaritiro 200 kubayacuruza bayakura mu myonga ya kure. Abayatembereza bayagurisha hagati y'icatanu n'ibihumbi 2,000 iby'amaritiro 200 hagati y'igihumbi n'amajana 5 n'ibihumbi 2,000. Aho rero abagiye kuyavoma mu myonga ya kure kenshi bakunda kuvoma ku mwonga wo mu Karemera nawo uri nko kilometero 5 canke 6 uvuye mu gisagara kw'isoko canke bakaja kuvoma ku myonga ihanamiye igisagara naho nta mwonga n'umwe uri hasi yose iri ku kilometero 5 canke 6 aho umwonga uri hasi. Bari mu bwubako nabo ntiborohewe kuko kuronka amazi bakoresha bitoroshe kuko
azimvye cane kuko bibandanye kuvugwa n'uyu munyagihugu. Nk'abantu bariko barubaka amazi yarazimvye usanga ariko arakoresha ariko arafyatura nk'amatafari yo kuzokubaka akazosubira kandi akavoma amazi azokuramwo ivyondo bizofasha kubaka mba kusanga ari imvura idasanzwe. Nta bantu benshi bafite uburyo bwo kugura ayo mazi ku gihumbi canke ku gihumbi n'amajana atanu. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Muyinga basaba ishirahamwe Regidezo gukora ibishoboka vyose rikabaronsa amazi, ingwara zifatiye kw'isuku rike zitariha inkumbi kuko yaba ayo kunywa canke koga, ukumesa ko bamwe basa n'ababihevye kumvo y'ibura ry'ayo mazi. Makuru y'inkino, urukino rwa mbere rwa playoff muri basketball rwaraye rurangiye Dinamo itsinze Urunani ku manota 81 kuri 75. Urukino rwitabwe n'abantu isinzi. Umumenyereza wa Dinamo naho yatahukanye intsinzi amenyesha ko akazi kakiri kenshi. Urunani nawe akavuga ko byose bigishoboka mu nkino ziri imbere. Ni nkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. Agace ka mbere k'urwo rukino rwa mbere muri playoffs uno mwaka Urunani rwo rwagatahukanye ku manota 18 kuri 18. Mu gace ka kabiri Dinamo irasumbya cyane Urunani mu kwigiza amanota 26 kuri 12. Iyo migwi ija kuruhuka Dinamo ifise amanota 40 kuri 30 y'Urunani. Mu gace ka gatatu iyo migwi yaranganije amanota 22 ku yandi. Mu gace ka kane Urunani rutsinda Dinamo amanota 23 kuri 19. Urukino ruza kurangira Dinamo ifise intsinzi y'amanota 81 kuri 75 y'Urunani. Icagaragaye nuko Urunani rwatsinzwe agace ka kabiri k'urukino, aho muri ako gace Dinamo yasumbije Urunani amanota 18. N'urukino umukinyi Etienne Tametonge yatsinze amanota 23 menshi muri urwo rukino. Ivyafashije cyane umugwi wa Dinamo kubona intsinzi ikomeye cyane ifise akamaro kanini ku nkino zimirije, nk'uko bishikirizwa na Joris Ndumutima amenyereza Dinamo, naho yemera ko intambwe ikiri ndende. Ona affronté une belle équipe Urunani kwa tubit baza maforsa yabo baza yuko ni premier match bitwa kuyaportaye ni playoff ejo Urunani rwabonye aho bakosheje bagira match justement nibaza yuko bitwa kuyaportana twebwe ari bitagenze neza notamment dufise une défense de 18 c'est vraiment pour une défense de zone 1-2-2 nibaza ko natwebwe naho usinda match ari ibintu byinshi tubona yuko utaraba mwe cyane bose nibaza yuko ubunye tugiye gukosora bitagenze neza ari byagenze neza dusubire turushirizeho. Sinon c'est une belle victoire, ni match ya mbere psychologiquement birafasha mugabo katazwe match itatu nibaza ko gena encore jouer ego niko novuga. Ku ruhande rw'Urunani Hakizimana Elvis bita Gafisi amenyereza uwo mugwi amenyesha ko bagiye gukosora ibitagenze neza, akizeza abakunzi b'Urunani ko intsinzi zigiye kuboneka. Ni ryoshe gutsinda urukino rwa mbere kubera ngo rutanga energy, ngo rutanga isura ya CI mugabo still ni match ya mbere muri match bitugereza urukino. Maza yuko ahantu twakosheje turahusha amapanye menshi nabo birabakunda bavyinjiza turati bipira. Maza yuko hanini byaberengaho sino match bizisa tuza gutsinda isura shasha nta kibazo na kimwe. Je nguma ndi concentré, match ni nyinshi turikina sino umutwe kuri match ya mbere tuza yuko turashari hafi gusa ico nibaza nuko umuntu agiye gukosora asubire mu match arabe byagenze neza byagenze nabi abikosora. Mu rukino nabwo rwo kugwanira ikibanza ca gatatu Kerne yatsinze Tigers ku manota 77 kuri 63. Mu gisata c'abagore naho umugwi wa Dinamo watsinze Rezipo amanota 73 kuri 58. Mu rukino rw'ikibanza ca gatatu Message Ngozi itsinda Gladiators ku manota 58 kuri 38. Desire Hatungimana. Mu gusozera navyo nyene mwari mwavyumvise ndabica ku mayange kwari umubabaro ntangere mu bakunzi b'inkino mu Burundi. Jean Gilbert Kanyankore batazira Yaounde yaraye aryamiye ukuboko kw'abagabo ku myaka 72. Yabaye umwigisha yongera abantu mumenyereza umupira w'amaguru. Ahanini ubuzima bwiwe muri ako kazi yabumaze mu mugwi wa Vitaro, naho yacishijemwo akaja mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho yamuka mu migwi ya Rayon Sport, Kiyovu na Bugesera. Uyu mumenyereza akaba kandi yaraciye no mu migwi nserukira bihugu y'u Burundi n'u Rwanda. Abamuzi bamenyesha ko yari umugabo yakunda abantu n'akazi akanka akarenganyo, nk'uko tubishikirizwa na Karime Makenzi Nizigiyimana babanye mu mugwi wa Vitaro aho yari umumenyereza wiwe
tumukurikire. Umupira uhomvye ikintu kinini cyane no munsi nkubwiye abakinyi twaciye mu biganza vya nyakwigendera Yaounde ni benshi cyane. Nk'akarorero kuri jewe ndibuka yuko ari we yanzanye mu Rwanda no munsi wa mbere nza mu Rwanda ntaho narinzi, twazaranye muri bisi je na Fuad ari utuzanye muri APR. Rero byari birenze kuba umukoca vraiment, urabizi iyo umuntu yagiye kenshi abantu muvuga neza, ariko Yaounde n'abandi botanga ubuhamya. Yaounde yari nk'umuvyeyi kabisa, urumva ko yagiye atoza abakinyi benshi batandukanye. Iyo wagera imbere yiwe rero uwumva nko gutozwa na Yaounde ari gitangaza. Navuga neza yuko nta mukinyi n'umwe yatoje bagiraniye ikibazo, nta numwe na kwa kundi abamenyereza bagushira hanze ukivumbura ugashavura kwa koca ntivyabaho. Yari nk'umuvyeyi, yaratera brage mu mwanya wo muri entraînement brage. Rero turahomvye, Imana imwiruko ridashira, aruhuka amahoro, ntaco ataduhaye mu mupira w'amaguru. Turahomvye ikintu gikomeye cyane. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, ni kuri iyo nkuru y'umubabaro duce dusozerera amakuru yo kuri 2026 mu Kakaro umwaka wa 2026. Mwebwe mwafashe akanya ko kuyumviriza mwakoze, nshimira kandi bagenzanje twafashanije kuyatororokanya hamwe n'abahinga b'ivyuma bakoze ibishoboka kugira amajwi abashikire ata nkomanzi. Emmanuel Ninge ko mwari kumwe kuri mikro, ndabasezeye ndabifuriza amahoro atangwa n'Imana.